yitwa Florence niwe Florence nkaba umurundi mba mu kazi Burundi nkaba n'abahajya mu kiyange cya mbere muri zone Buterere nkaba nasafiriye mba muri ofisi yo muri Ardawiji ishyirahamwe rya Ndumbitse niko ryitwa ofisi ya Ardawiji niyo yandungitse nkaba naje itariki 4 z'ukwa 11 niho nashika mu iki gihugu ca Saudiya ndungitswe n'iryo shirahamwe rya ofisi Ardawiji. Maze gushika muri iyo nzu narakoze akazi batangura kunyiminja nkihashika namaze ukwezi kose n'umuryango wanje utaramenya yuko noba narashitse kuko nari mfise agatelefone nkabasaba bampe wifi bakayinyima ukwezi kurahera natawufise n'umuryango wanje ntazi bataramenya yuko noba narashitse muri Saudiya. Hama byarabandanije nakora akazi k'abantu babiri mu nzu. Iyo nzu yari nini ikaba yarimwo n'abagwayi babiri nambika amapamperse banyaho nyene nkari barije ndabibakorera byose ariko ibibazo nagize banyicisha inzara ntibigeze bangaburira ngeze ngo nditura aba mu Burundi maze kuronka ka wifi amezi abiri aheze ofisi yandungitse bashize kwitera ubwoba bambwira ngo nkava muri iyo nzu ngo nta yindi nzu ndonka bashiramwo ngo baca bamfunga ngo cimfungwa ngo wamandeho miliyoni 6. Ndababwira ati nukuri agateka kanje kariko karahonyangwa ndiko nkora akazi kenshi nta munsi barababwira ko akazi kananiye mugabo muriko muranka kumvugira kugira bangaburire nokora ntajya ubwo buzima bwobahe noshobora gukora gutatabwo ndiko ndafungura birabandanya uko niho mu nyuma numvise byanse maze amajoro 2 ntajya n'imirango 2 ntajya ndahagarika akazi bahakwa no kunkubita no gukubitwa naranakubiswe mbere barankubita ngo nase gukora ndababwira ati jewe nta kazi nkora numva inzara nimunsubize kuri ofisi yanzanye yanyakiriye hama mvuga ikibazo mfise bimana amaze gushika kuri no ofisi nsanga ya ofisi yo mu Burundi bagiye inama n'ino ofisi ndiko ntibigeze banyumviriza ahubwo banyakirije amajambo barantuka imbere y'abarabu telefone kuri apere video barantuka ndabura ico mvuga bijya bambwiye ngo sabe ikigongo nyoko uje ngo usubire mu nzu warimo ngo wanse naho ngo turagufunga ngo uraja gufungwa ngo canke ngo uri miliyoni 6. Ndababwira ati amagara aruta amajana ati ni munane mumfunge hama mugabo amagara yanje ariko aragira agateka tiho umuntu yokora atagiye baruha hehe ntibigeze banyumviriza barancokora n'uwo muyobozi w'iyo ofisi yitwa Mariam w'umwarabu mwene iyo ofisi arantukarangira yondo n'uwo mu Burundi iyo ofisi yo mu Burundi ni wayirongoye mu nyuma bahavuye bansubiza muri ya nzu ariko nakubitiwe kuri ino ofisi nyene nkubitwa n'umugabo w'umwarabu ndamubarira ati hariho umuhungu w'umukenya ati ngira kugira inzara ngira kuba nsinzikaye amagara yanje amerewe nabi ati mute ko munankubite nta no kumfasha bambwiye ngo ni impore ngo nta jambo mfise mvuga biga naciye numa ndatekana ndavuga ati nta kundi uriwe n'abawe nta kandi nitwara ati abarundi nibo bari kumfasha ariko none nibo bandiye none maze gusubira mu iyo nzu
arababwira ati ni mu mwaka w'ifu nimusubira kumuha wifi ntazosubire gutanga amakuru yiwe. Uyu kwezi kwaheze ata wifi mfise baca batangura kunturubika bimwe vyo kunyima indya bica birabandanya noneho barankomesha neza nandurukiraho ndagwara ngwaye. Uwo munsi barababwira ati baraza kuraba ko nakoze basanga sinigeze nkora baca bambwira ngo nivyo nje gukora ndababwira je ndagwaye ndaremvye ngomba tanga ubu mfise zo gukora akazi. Bambwiye ngo nivyo ndiko ndigirisha ngo ndakomeye ngo nimvyuke nkore numva atana hamwe nikoma atamagara mfise. Baca baranyugaranira mu cumba urufunguruzo baratwara. Nagumye indwi yose nugaraniwe mu cumba kugeza yaho ndababwira ati jewe nimunsubize mu gihugu c'iwacu nje gupfirayo nje kwivuriza mu gihugu canje. Maze kubivuga uko umubosi yaciye antora aranshira mu modoka aca araraba yaterera burya yaranzanye anterera hanze ibarabara nca ntabwo nabo ba ofisi. Ngeze kuri no ofisi bimwe bankubitira ko nyene ndababwira ati jewe ndagwaye ati basi nimunsubize mu Burundi ndeke gupfira nabi no. Baca bambwira ngo nivyo ndiko ndigirisha ngo ndakomeye. Burya haheze umwanya naricaye ngaho ndahaguma ndavuga ati none Mana yanje ngire gute ko nagira ikintabara n'abarundi bari kumfasha baranyigaramye baca barabatelefona abarundi bababwira ngo wa muntu wanyu bamugarukanye kuri ofisi ngo yanse gukora akazi. Ikintu bambwiye bambariye muri iyo shirahamwe ryo mu Burundi ngo niyo abafise miliyoni 6 ngo niyirihira atahe ngo nakaba atazafise ngo ni mu mufungire ngaho nyene ngo barumva uburyohe bw'iyo ofisi ngene hameze. Ndahamaze amezi 4 ngaha muri Saudiya maze ukwezi mfungiwe aha kuri ofisi nta kintu na kimwe dufungura amagara arankitse ndakwaye ndaremvye nsigaye amagufa gusa twirega ubusa turi kumwe n'abandi ngaha bafungiweho ariko bobo n'aba Bangladesh n'aba Filipino tugorewe hamwe. Ofisi yo mu Burundi yaranse kunatiritike ngo ntahe ngo mpaka ngo ndishe miliyoni 6 miliyoni 6 nazirishe ngo nzofungirwa ino ngo mpaka nanje umuryango wanje urakenye nta kintu na kimwe mfise. Mfise umugabo mfise abana 5 nabasize mu nzu yo gupanga nta mama mfise nta papa mfise. Umuryango ndimo harimo witwa Mpindukiye Aroni n'umwene narume umugabo wanje we Muyomba niwe novuga ko mfise n'abaramukazi banje 2 nuko rero bababwiye ngo badatanze izo miliyoni 6 ngo sindova ngaha. Baguma batelefona umugabo wanje ofisi yo mu Burundi ngo nibajane miliyoni 6 ngo batazijanye ngo nzoguma ngaha. Ndababwiye ati none nk'ubu nopfira ngaha mwokunguka iki banyishuye ngo ntasida hamba. Nuko byagenze n'ukuri umuntu abari mufashe mbe hano hantu ndagwaye ndaremvye nta kintu cyo kurya ndonka twirirwa ubusa ikarenga n'ukuri ndagorewe muri Saudiya. nukuri ndarengewe jewe nta n'ikintu numva norenza ko ndabuze n'ico mvuga hano murabona izi foto zibiri zino foto zibiri no kuvuga ngo nandiseko ngo before after kera uko yahora ameze murakubona apfunza agatambara ari ku bigazi vyo mu Burundi nubu after ni ubu inyuma ubu uko ameze ari muri Arabia bantu munkurikira jewe reka ndabibariza no kuri
ari wewe nibwo ubwira ko ugiye kuronka amafaranga ugiye ahantu uziko ugenda umeze gutya ukazosubirayo umeze gutya ukwemera kujayo kubeka abantu mwabaye inyamaswa mufise umunoho w'amafaranga gusa mutiyumvira ku muntu aha je ndumiwe nta mezi abiri arahera jewe niyumviye ikiganiro c'umushikiranganje Alberto Shingiro igihe ari umutumire mu nama nshingamateka bamubajije ku ngorane abakobwa bahura nazo muri Arabia Saudite yishuye ngo yarishuye yuko umuntu wese agiye hanze asiga amafaranga arenga igihumbi c'amadolari y'abanyamerika muri bano bigeme n'abamama ko ariyo nyungu umuntu kobwa wese agiye asiga mu Burundi anavuga ngo bano bantu baya mashira hamwe bashinga amashira hamwe ajana hariya kugira baronke lisansi hari ibintu babanza gutanga ntuvuge bajanye stati hariya muri ministeri gusaba uburenganzira hariho amafaranga ntihenze ni miliyoni zoba ari 100 ubye 50 amafaranga amamiliyoni menshi basiga kugira ngo bano bantu baja hariya nibagira ivyago aba ariyo bazokoresha mu kubagarukana mu Burundi ibino naravyiyumviye video iri kuri YouTube channel Urugendo News nubwo ahahoho ije kuri kwishene Daniel Mugisha please naravyiyumviye ndabaza rero umuntu aragwaye murumva ukuntu avuga ndongera nabumvishe iyindi ayandi majwi yiwe ngari karatabaza burya hasi na hejeje umuntu ameze nkuko mubona nkamwebwe nk'abantu munkurikira mubona kwiyiki ntimubona ko akwiye gutahanwa mu Burundi koko yagiye kurondera ubuzima kuko ashaka ubuzima no gutunga umuryango none ageze ahantu yabuze ubuzima agomba gutakaza n'amagara yiwe yabuze ubuzima amafaranga agiye kurondera agomba gutakaza n'amagara yiwe ubuzima Imana yamuhaye ntimubona ko amerewe nabi leta muvyeyi wacu wewe umwana w'u Burundi niwe bari mu mahanga guma ari wawe nimba uko mubivuga ariko bimeze kubera iki mutotabara abantu nk'aba bagenda kuri ofisi bagasonzeraho bakabura ivyo barya jewe hano sindiko ndita kuvyo yahuye navyo iyo yagiye gukora yavyivugiye mwavyumvise ko yafashwe nabi akavayo ariko ubu tuvuge ko ari mu minwe ya ofisi uko bigenda kose ntiyavuye mu Burundi atazi kimujanye uwo iyi mvugo yiwe itandukanye nazazi nivugo twumva wakazi kananiye ngo karagoye uhurugo ivyo ntavyigeze avuga avuze ngo ntibangaburira kandi hakora munda yagize akazi keshi abura ivyarya hanyuma biramanana gukora iki kirumvikana umuntu atariye ntiyokora bari abantu none bikoko wowe ushonje kora ivyo ntibikunda hakora munda vraiment ntibikunda kandi noneho nijisho riraguha murabona ukuntu ameze asigara amagufa Vraiment byananiye kwihanganira no kuri ndabona ntibona menya ko ari we unamuravye ntibomenya ko ari we vraiment izuru ryaravyimbye amaso yarahindutse iminwe iraboneka ko yarumye mana yanje magara n'amazi kabisa ni mumufasha tahe office nimba mutamugomba kwimaramaza nimba atari umuntu ho w'amafaranga gusa mwashize imbere abantu nk'aba zamubafasha bitahire umuntu avuze ngo ntashaka akazi akakwereka ko aragwaye agomba kwivuza ntibumuvuze akazi kamunaniye kubera ko bamufashe naye baze kumugaburira mujana harya ureko adakora mujane ku kazi mugabarya noneho kirakugora kuvunika mu yindi audio ngenda bumvishe aravuga yuko ahaba siwe wenyene hariho nabandi nkuko nigeze kubumvisha mu gihe cyaheze ndabumvisha abakobwa bashikiye kuri ofisi 10 bakaryama bacuramye 10 bacuramutse
kugira ngo baryame bamwe barahagarara abandi bakaryama abandi bikanguye abandi bakaryama. Iyo yari imyidogo y'abarundi bava mu Burundi bagerayo bagasanga ibintu ntibyoroganije neza. None mwe murungika abantu hariya mu vy'abarabu ntimubanza kurungika amafoto yabo ababose bakabashima bagaje bakabatora, ibintu vyanyu ntibiri byenoroganye kubera iki muza gusuka abana b'u Burundi mu gahinga. Mu bigaragara nuko nkuko abivuze aya ma office ntiyitayeho abantu bagenda hariya ugomba upfe ugomba ugwariki ibyo ntibaraba bobo bafise umunoho w'amafaranga ntibitayeho abene Burundi kandi kino akana kamara maza. Reka mbanze ndabumvishe hano ingene yakomeje abivuga. Ukuri banyakubahwa ndabinginze mu ntabarize ndabakomeye amashi ndabatakambira kuri mu ntabarize ukuntu nova muri Saudi. Iyo ofisi turiko twirirwa ubusa ntiturya turara ubusa amazi yo kunywa turanayabura. Kuri ndabinginze mu ntabarize n'umukuru w'igihugu avyumva Sebarundi avuga ko tuze ku mukono wa leta ariko twagera inka tukagira ingorane tukabura ikidukurikirana. Aba mu ofisi akadurungika muga ntasubire kudukurikirana tugize ingorane tubituye atubwira ngo iyo ofisi naje mvako bakubwira ngo utashe ngo urihe miliyoni 6 ngo mbere yuko utaha mbere yuko uva mu ico gihugu c'abandi urihe miliyoni 6 utazifise ugumiyo wirihire biragusha canke wapfiriyo naho ntasidahamba niko batwishura. Ukuri ndabinginze mu ntabarize umuntu wese yumviye ihodi yari mu Burundi umuntu wari we wese ashoboye kuntabara ndamwinginze Imana yo mwijuru izobahezagira kandi mufashe mu ntabarize ngira mfire hano hantu none wapfira ngaha bazontana ndikiziga ndabasabye mufashe nze kugwa mu bana banje izo miliyoni 6 basaba ntazo mfise nta naho nozikura muryango wanje ndakenye yaba nari nazifise simba naririwe ndaza ngaha iki gihugu. Ukuri ndabasabye mufashe abarize kungene noronka amafaranga ntabarize mufashe ayo mafaranga ntabwo noronka ntabwo noyakura ntayo mfise ndabinginze umuntu abarize nukuri kuntu notanga abantu bamwe iki gihugu ino ofisi turara hasi turara tugerekeranye nitugira naho turyama twirirwa twicaye kw'ikaro zigaragara isima imbeho iratwishe jewe ngira mfire ngaha ndabatakambiye Sebarundi bavyeyi mwese muriko muranyumva mwumva amakorwa yanje ndimwo mwumva ibibazo ndimwo mufashe mu ntabarize kuntu nova mu iki gihugu nsubire mu gihugu canje ndababa nk'abandi zovume negeranwa nabo navyaye nzoba mukozi. Hano ndafise akabazo kamwe nibariza leta yacu ni iyihe nyungu yuko umukobwa aja muri Arabia Saudite aciye muri ofisi ubwa mbere bagenda baciye mu kinwabi leta birayibabaza leta ishiraho umugambi wo gushira ama ofisi kugira bari azarajana abakobwa gukora aba bagore. Ndasubiramo ni iyihe nyungu umurundi kazi agira iyo agiye mu nzira nk'iyo guca mu ofisi mu mabiro abatwara yemewe n'amategeko. Kano kabazo muze mukishure bana bagowe sije mukishura. Murabona yuko bava mu Burundi ubu baciye mu nzira nziza
mwebwe muba mwavuganye iki n'abajya abantu baza gusaba yuko amashirahamwe yabo aba agreye muri leta? Mwebwe mubasaba iki, mwumvikana iki? Hamwe muba mwibagira kino kibazo no kuriti uzogirira ingorane hariya muzomwitaho gute? Hamwe muba mutakibabaza, ntabavyeyi murimo, mubwirizwa kubaza ati none bano bantu mugiye hariya ko tuzi bagira ingorane, niyagira ingorane muzomufasha iki? Kano kantu nimba mutora mukabaza muzoze murakabaza, kugira ngo nk'uyu ariko aravuga ibi igihe azozana kino kibazo namwe mugaruke mubaze yaba office iti none ko mwatubwiye yuko hari bano bajayo nibahura n'ivyago bisa nibi, kuko ndazi mu byo mwuvugana ibi birimwo ko muzokora ibintu mwabikoze, mukumva ivyo bishura. Ico novuga rero, nimba udashoboye kumuha hakora ukabana ushoboye kumugaburira, guhomba no kumwuka birajana muri hiratahe, aragwaye agira gweyo, uzunguka iki? Umuntu ashoboye kumujana ku kazi ntushobora no kumugaburira no kumutahana bikunanire? Iyi ni yandangare yo gukunda amafaranga. Bararabati ni mahera menshi umutahanye umuryango ngo umuri ntivyokunda, umuryangira ari 6 miliyo. Hariho umuntu avuka akarinda apfa adafashe 6 miliyo, nawe ngo guhe 6 miliyo ngo kugira ngo umuntu atahe? Oya, ibi vraiment nanje sinbara yuko vyaraba uwo muntu agomba gutaha. Izi foto zirambabaje cyane, kandi mumbabarire nimba hari wonse itaje. Iyi office ndayigaye, kandi nintabona kino kibazo gikemutse ngiye kuyamamaza vraiment kuri gusa, nzoyamamaza. Ntawe narinzi, ngiye kuyamamaza nerekane ko ari abicanyi, ntege n'abantu baza barabagana, kuko bino ntivyumvikana. Kino kibazo ntabonye cyakemutse, nzoyamamaza kabisa ikibi mukora, kuko gutora abantu mukabajana nko kuvyabara abo baca baza kumerwa nk'uko. Reki video tuyitembereze, tuyereka abandi bantu babanze babone ukuntu mukora. Je nagiye amahirwe yo kuvugana n'uyu muntu, ntimubone ngo ni aya maji gusa, oya, yo kuvugana. Yambwiye vyinshi adashobora no kuvugira ngaha kuri social media, murateye isoni. Mukurangiza ndashimiye mwe muduha amakuru n'ukuri. Tugeze ku bibazo nk'ibi, ariko kandi mutugeze ko nibazo vyiza iyo mubayeho neza, navyo tuze turabisangiza abadukurikira babone aho batuza bitura no batitura. Ambasade y'u Burundi muri Arabia turabinginze kino kibazo bagifate nka nkama, muzoba mukoze. Umunsi sinavuze ku buserukizi bwa ambasade kubera yuko iki ni kibazo kiri iregiriye, gitandukanye na vya bindi byo gufatwa n'abapolisi. Twiyambaza ambasade igaseruka mu bibazo bikomeye. Nshimira rero wewe utwumviriza. WhatsApp ni +358 46 58 3314, guteranya 358 48 311 dusangiza ivyumviro vyawe, hanyuma tubiba dukurikira. Murakoze cyane.